Entertainment TV reka ndakuramutse uri kuradukurikirana ndagushimira cyane kubona wama waduhisemwe mu biganiro tugushikiriza haba kuri Facebook haba kuri YouTube. Elvis nibitanga DJ Wizindi kumwe nawe ngaha kuri microphone za GITV. Reka ronda gushimire cyane ariko grandi ndakubwire yuko umugenzi wawe nawe akeneye kubona bino biganiro twabandanya tubashikiriza. Uno munsi ndi kumwe n'umutumire nawe si wundi ndazi benshi muramuzi muramumenyereye na cyane cyane abari ngaha mu ntara ya Gitega ndetse n'abari mu zindi ntara. Uno munsi rero twamuronse muri studio za GITV kugira ngo tuyagabiri canka 3 tudatevye turamwakira tumuramutsa yongera natwidondora. Ndakuramukije. Amahoro cyane. Amakuru yawe neza ndashima. Uno munsi wadutembereye muri GITEGA-Ent TV turaguhaye ikaze ariko widondore abariko baradukurikirana haba kuri Facebook canke kuri YouTube ni GITEGA-Ent TV. Murakoze cyane. Nkaba nitwa Imana Beni canke abandi banzi kuri Abdul Karim. Nkaba mfise n'izina ry'imitani nyinshi amazina menshi. Urumva yose nadondorera ngaho ni menshi nibamenya nyene. Ni Beni Abdul Karim nandi mazina yose yo mu masite mu marigara n'ibindi tubwira mwamwe woba wibuka. Hari abanyita Debrine, hari n'abanyita Hajimanara, akaba n'abanyita nk'abadanseri banyita Calligraph Jones. Okay. Byumvikana ko ukunda choreography. Abdul Karim Beni karibu cyane muri studio za GITEGA-Ent TV. Murakoze cyane ego kandi manyakiriye neza. Yes, uno munsi watugendeye tugomba tuyage abiri canke 3 ngira ngo bariko baratubona barabona yuko bava bibaza ati mbega umuzungu twamukuye he hajya ntaho kwita muzungu. Benshi aho ni benshi cyane mbere ariko wari warisimvye birashika munakibagira. Yes, turakubona uri umwe mu bagendana ubunyamwema canke albinos. Nibaza ko haba hari itandukaniro ku rukoba n'abandi mugabo dimwe bikaba vyakigwa ugutandukanye n'abantu. Wewe uvyakira gute muri societe uhabaye gute abantu bagufata gute aho utemberera n'ivyo burimo vyose? Muri make jewe ivyo albino cyane sindabi compara cyangwa ndabihagarareko cyenda bihena agaciro bivaye n'ahantu nakuriye. Novuga yuko vyinshi ndavyumva mu bandi uko babafata mugaje suko. Hari ukuntu usanga bakuriye muri societe y'abantu batari compliqué. Rero ukuriye muri societe y'abantu batari compliqué nawo kuruko nyene bajya bumva bafata nabi baba bakuriye muri societe y'abantu bari compliqué bagifite ibintu vy'amoko vy'urukoba. Rero muri societe je bafata neza muri make. Yes, ni Abdul Karim wewe Beni. Muri make Beni ninde? Beni no umudanseri ego akaba afise n'itala yo kwambika canke kudandaza impuzu ego genre y'umustiliste ego. Beni yavukiye navukiye Gitega, navukiye Gitega commune Gitega quartier Giswahili Nyamugari barabara rya 5. Beni afise imyaka ingahe? Ubu novuga ko ndiko nkweza 19. Birumvikana mbega Beni ariga yarize vyageze gute kubijanye n'ishuri? Muri make narize gusa sinayamaze nayakiriye hagati ko no bivuga bivanye sinovuga ngo narabuze uburyo bwo kwiga oya ahubwo abahungu turabakorofi urabizi byarashitse sanga nabihevye. Ivyo ni ibintu vyama vyashikiye ugwarukana cyane cyane kwisi yose ivyo birabaho. So Beni wewe uno munsi ndakumenyereye ku mbuga zitandukanye mu bafana imipira mu nkino zitandukanye mu muziki hehe na hehe ufise impano nyinshi zitandukanye. Wo twibutsa impano wewe ufise muri rusangi ni nkiziye? Impano ya mbere n'ubudanseri, impano ya kabiri nkabandi umustiliste nkuko nari nabivuze. Impano ya gatatu novuga ngira ni nko kuvuza ingoma abahora baza ku stade bakabibona barabizi. Nuko dufatiye mu ibintu vyo gutamba uri umudanseri urumva uratamba wabihereye ryari ubu bigeze?
Gutamba nabitanguye kera niga mu wa kabiri imyaka sindayibuka kubera umva kigiye kinini gusa ndafise equipe zankujije natanguye gutamba mu equipe yitwa Jabokis abantu benshi Gitega barayizi ndayivuyemo bugiye ndugije cyane bayita black dance ego hama ubu naho bigeze dusa nkaho twabihagaritse ko twabonye umengo umuziki wo ngahe Gitega abadanseri b'Igitega mama ntibafatwa uko bikenewe ko bofatwa mama ucumenga baragayitse umva ubudanseri ngahe Gitega mama ntibabuha agaciro cyane. Mbega nk'ubu wobona hariho umuntu yaje akavuga ati urubu ngomba ngarukana agaciro k'abadanseri wobisubiramo neza cyane nabisubiramo. Watubwiye ko ndiko ufise iyindi mpano yo kwambika abantu kugura impuzu gucuruza nk'umustiliste ivyo navyo wabihereye ryari? Ibi si vya cyane ahubwo navyisanzemo umuntu mubona kuva kiri muto bivaye n'ukuntu ko jewe nkiri na muto ntibangurira impuzu ngo tugiye mu isoko bancagurire kuva nkiri muto bampa amahera ati genda wigurire rero bivaye na kujya kuntu usanga umuntu agiye mu isoko agura impuzu hano havuga ati umuntu ko bibishoboka kose arazi kujyanisha ibintu kwambara ashobora kuba afite talent ndakorera ku muntu gato turakorana nk'ikiringo cy'amezi 6 urumva ndabimenyera cyane akajya muri Canada ubu rero ndicaye ubu no musuricaye byumvikana ko atadiri ihari muri kino gihe ariko dusubiye inyuma gatoyi ibintu byo gutamba inspiration wayikuye? Ibintu byo gutamba je novuga ko navyumvisemo bivaye n'abantu twagendana kuva nkiri muto nabona abantu batamba nkumva ndabikunze cyane nkanye nifuza kuvyinjiramo. Hanyuma ivyo kwambika no gucuruza no gustiliste navyo hari umuntu abikwinjijemo? Oya nijeje nyene navuze ati reka ndabe ko itarabe umuntu ntushobora kuyimenya ahubwo iyo nyene uzobana yizanye gafra ukayisangamo. Uno munsi rero bariko baradukurikirana kuri GITEGA-Ent TV mwamumvise Beni nguyu turi kumwe afise impano zitandukanye nubwo abijamo umwanya umwe bigapararangana bikamera ukundi kuntu ariko nibaza ko uwoba yifuza ko ashobora kuhagaruka agasubira agakora nkuko bisanzwe nibaza yuko yo mukontakta akamwakura akamufasha kuduza izo mpano kuko twama dukeneye abantu bafasha abanyempano kugira ngo impano zitere zije imbere na cyane cyane ngaha mu gihugu. Nuko Beni wewe uno munsi ko wumva ivyo vyose vyagiye biragenda gutyo uno munsi ufise ihangiririye? Muri make ihangiro rya mbere mfise mu bintu nshaka gukora muri projet z'ibintu nshaka gukora noba nari mfise gukora projet y'ubustiliste ndabikunda cyane mu matara mfise ndabikunda gufate ubudanseri sinobuheba oya gusa ubustiliste bica biba mu kazi kawe ka misi yose urumva ndafise ihangiro yo kubona ndiko nkora ivyo wanje naho nokorera umuntu uno munsi ejo nkazoma ndiko nkora gwanje. Kugira rero ushike kuri iryo hangire uri kuraraba ubona hasabwa iki? Muri make ikintu cya mbere gisabwa ni ivyiyumviro abantu kungura ivyiyumviro abantu bakuze hari abantu babidutanze mu byo bustiliste babizi cyane shobora kogera avuga ati dogo narabonye umeze uko ibintu byo bustiliste bigenda uko bimeze uko n'uwari we wese n'umwana mutara ashobora guhanura fatiwe akabyo uri korakora sivyo rabuhindura ugasanga umwana akubwiye akantu kabaye imvo yawe yo gushaho ushatse gushika. Yego uno munsi uwo kwifuza gufasha Beni ati iyo mpano ayiteza imbere yo gusanganya muri make iyo ndondera kuri telefone canke ngaho Igitega nta muntu yombura unkeneye ntombora Igitega niho nama kenshi igihe kinini mba niganye n'Igitega iyo ndondera kuri telefone nimero zanje ni 68 69 71 32 zo ni nimero za WhatsApp kandi nizisanzwe uzisubiramo ego 68 69 71 32. Nuko uyu ni Beni arajije gutanga inimero yiwe ya telefone kugira ngo uwo kumva mukeneye uwo kumva ashaka guteza imbere zino mpano ziwe asanzwe afise uno munsi kuko yatubwiye yuko aricaye kandi
ivyo gukora, afise inguvu zo gukora n'ibindi. Mbega Beni, warigeze uja mu mashirahamwe ya muba musangira uko? oya sinabigiyemo kabisa. Muri make nari umugenzi cyane n'aba batwara ibintu by'amashirahamwe ba albinos, gusa sinovuga ko nabigiyemo cyane, sinovuga ko nabigiyemo, ahubwo kimwe gusa nararose umuntu mu buzima bwanje mfasha avuga ati uyu mwana ni nk'imfuvyi ko je nakuze papa wanje atawenzi, avuga ati uyu mwana se nyina we ari mu arakenye, reka ndamutore ndamutunge. Ego undi hoho nari kubijyamo mugore urumva bivaye nuko kuntu nake ndo nkumufasha, umva sinabaye nk'ibijyamo kubera iki nari naronse nanje ikinsova. Uyu ni Beni ariko aratubwira muri make ubuzima bwiwe abayemwo. Mbega kugira ngo wiyumve yuko woja muri rya migwi yo kwanima y'abafana vyakujemo gute? Je nari umuntu nkunda umugwi wa Musongati, n'abanyumva bose bamenye ko ndi umufana wa Musongati. Ndi umufana wa Musongati kandi n'umugwi nkunda cyane gose. Rero jewe narakunda bijya bintu bakora, abantu bitwa ijwi rya Musongati, nkakunda kujya kuntu banima, fata umusomendaje nzogenda negere bamwe numve ivyo bintu vyari ivyo, ndabegera ba president b'iryo jwi barambwira ati kwinjira mu ijwi karibu, uri free, mbona kuvyinjiramwo n'ubu nuko nyene mubibona ndabirimwo, sinzi ko nzonabivamwo kwanza. Ego ngira ngo uzohavuba nka babandi bashima umugwi uno munsi ukayumba ukagira iki ukazona bawuvuyemo, ntuzomera nkuko? sha je umugwi wanje sinoheba. Ofete Musongati maze gutemba kenshi, twabona ati geze habi wana irakorotse, mugabo bikanka ukagaruka. Rero Musongati novuga sinohemukira n'umugwi wanje kandi ndakunda cyane. Yes, tuko turayagana Beni ku buzima bwiwe. Beni, akajambo kuba ariko baradukurikirana kuri GITEGA-Ent TV. Muri make akajambo nababwira biteho gufasha cyane abantu b'imfuvyi, ko mu Burundi abantu dukenye turi benshi, turakenye mugabo kanini yadukenye imitima, ubundi ho ntidukenye mu mufuko. Naho bukenye mu mufuko ukaba udakenye mu mutima, hajya ubura umubozi. Biteho itara z'abantu, abantu mu Burundi dufite itara nyinshi, biteho imfuvyi, burya imfuvyi mu Burundi turi benshi. Abana bamwe barababara ariko bo bitaho, kandi nkaba je mfise nihangira bavuga ati jewe bishise nkagira icyo nshikako nanje nzofasha nkuko bamfashije. Ego ako nakamo Beni ateye uriko arakurikirana kino kiganiro aho yoba ari hose, kugira ngo agire uwo mutima wo gufasha, kuko nawe urumva avuga ati ninafashwa nkagaho ngeze nanje nzovyura mutima wo gufasha nkuko nanje nafashijwe. Beni, akamo wo gatumbereza nko kwande? Turi muri carrière y'ubustiliste, turi muri carrière y'umuziki, turi muri carrière y'umupira, aho hose akamo muri ako kamo hejeje gutera nk'umuntu wobwira uti je ndakubwiye wewe naka. muri make simfise umuntu nobwira, kubera burya abantu ni benshi kandi bishoboye bifise. Uwumva wese ko yoba abishoboye afise umutima wo gufasha yofasha. Nawe mvuze ati nshize urutoki kuri uyu gusa bariyizi, abayafise bariyizi ko mu Burundi abantu bafise amahera turabazi. Uba wumva ati arakeneye gufasha, imfuvyi ni nyinshi, abagowe ni benshi, abarimi barabara ni benshi, bafise amatara atandukanye, vyase yuko itara zabo zitera imbere ni benshi, bora bakabafasha, n'Imana yobongerereza. Yes, nuko uyu ni Beni aduteye akamo. Beni, turangiza ikiganiro cacu, nta kajambo, nta kintu humva ko twaba twibagiye kugira ngo tugishikirize ariko baradukurikirana hanyuma dusozera ikiganiro? Muri make novuga ataje twibagiye akari ku mutima. Oya nugo gusa abariko baradukurikirana ndabakunda cyane. Yego nuko Beni arakunda GITEGA-Ent kandi arabakunda mwebwe muri ko muramukurikirana. Beni, mu buzima busanzwe ukunda iki? Mu buzima busanzwe nyene, mu buzima busanzwe bw'ubuzima bwanje, umugani uko nabangiye mu madini, ndakunda ubw'Islam. Ico ni kimwe, urakunda idini. Yego Hari ikindi? Ndakunda ubw'Islam,
nkongera numva ikindi naba nibagiye nkanakunda umupira nuko hama ubuzima bwanje busanzwe. yes mu kwambara naho ukunda kwambara iki? Sha impuzu zose imbere ndashobora kuyambara kivuyemo impuzu z'abakobwa kweri. Ego nuko uyu ni Beni ariko aratubwira muri make hama mu byo gufungura aho ukunda iki? sha maze mu byo gufungura kivuyemwo hari inyo usanga ntakunda mugabo muri make ntangya nimwe itaryoshye. Kwanza mu Burundi dufite indya nziza ziryoshye, muri make ntangya iga umuntu nabi. Kivuyemo inyama y'ingurube gusa niyo ntarya, n'inzoga sinwa, n'itabi sinwa, n'urumogi sinwa, n'ibusta sinwa, ibindi byose zibibaho ndabirya. Yego. Beni yavukiye mu muryango w'abana bangahe? Umuryango w'abana ndwi. Umuryango w'abana ndwi gusa benshi basa tudatangiye ba papa. Yego. Uno munsi Beni kwihangiro afise yifuza gufasha abandi nkuko nawe yafashijwe. Mbega Beni uno munsi ejo ashaka kubiki? Jewe ejo nshaka kuba umustiliste akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire cyane bakunzi ba GITEGA-Ent TV muri ko muradukurikirana ngaha mwamwumvise Beni yatubwiye byinshi, yaturagiye byinshi. Hakaba hari akabazo canka akariya mwandike muri commentaire kugira ngo Beni nawe azogire icyo yishuye, canke bibaye ngombwa tuzomuhamagare mu kindi kiganiro kizokurikira agire icyo yishuye abafana biwe. Beni ndagushimire cyane. Ego nanje ndagushimire cyane, mwakoze kutwitaho no kuduha ikiganiro cyanyu, murakoze cyane muzokuba mubikorera n'abandi. Ego nibaze n'ubutaha nitwaguhamagara wishuri ibibazo by'abafana uzoza. Shanzoza no kubura umwanya manda office, urumva nta kazi mfise. Umwanya manda office. Yes. Reka rero tubashimire cyane mwe mariko muradukurikirana. Elvis nibitanga DJ Wize kandi akubwira ati turabakunda cyane, ntibibagire gusimbira kuri YouTube wandike GITEGA-Ent TV hanyuma ubibonkere ibiganiro by'iwacu, ugire j'aime, upartage, usangize n'abandi bose, tutibagiye kugira commentaire ku biganiro twamatuko turabashikiriza. Mbega mwifuza bimeze gute, twohindura iki, twokwengeramwe iki? Ivyo byose ni kuri GITEGA-Ent TV. Turabakunda cyane.